Amahoro. Amahoro, mwifuza ko tubafasha iki? Jewe ndondera akazi, murashobora kumfasha? Nkeka vyoshoboka. None murafise urupapuro rw'umutsindo? Oya mushinga ntahe, ntago mfise. Okay, ntaco. Ariko urazi kuvuga urundi rurimi? Ego, ndavuga igiswahili n'ikirundi neza. Sawa, ariko ntaco nshobora kugufasha. Kubera iki? Jewe narondera umuntu azi igifaransa neza kugira ngo akore mu buraro bwanje. Sawa, ntaco. Murakoze. Sawa. Amahoro muganga. Amahoro, mumeze gute? Ndaremvye cane. Ugwaye gute? Mbabara umubiri wose. Sawa, nabonye ubushuhe cane mu mutwe, ariko ndakubaze, ntubabara mu muhogo? Ego, ndababara cane mu muhogo kandi mfise ingorane yo guhema. Cane cane mw'ijoro iyo ndyamye. Sawa, aho birakwiye ko ufata iyi miti kabiri ku munsi, mu gitondo no mw'ijoro, kandi ndaguhanura kunywa icayi n'ubuki n'indimu, maze inyuma y'imisi 3 uzobona ko umeze neza. Sawa, murakoze cane muganga. Imana ibahezagire cane gose. Jonas, ngwino urabe. Nibiki? Habaye impanuka hafi y'ikibuga c'umupira. Yo, nta muntu yapfuye? Oya, ariko nabonye imodoka yaguye mu kinogo. Yo, mu kinogo? Ariko uyigendesha ari hehe? Ntaco yabaye? Atari mu modoka, arindiriye abantu bashobora kumufasha. Yo, oya uriko urambesha? Yo, ngwino urabe, je sindi umubeshi. Ego, sawa, tugende unyereke.